nyakubahwa mushikiranganji, mbega muba mubikurikirana murabimenya ibi bintu vy'ubusuma bishika bikabera hariya ku ma aeroport? Hariho abantu benshi bajya ibiturire mu bibuga by'indege kugira winjire ukarinda kumuha igiturire. Hariho indege twamatuvota bije y'imiliyoni amajana 5 y'amarundi pour l'entretien. Nagira mbaze yakwa mushikiranganji, iyo ndege aho yo iri habituellement ko tageze kumva kumenga yageze kugeze no muri Espagne. Tumico biri kirakora nuko yaragarutse nico biri kirafasha. Hari kuwa ndwi Nyakanga mwaka wa 2024 mu nama nshingamateka aho umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere mu vyajejwe harimwo gutwara abantu n'ibintu yishura ku bibazo vy'abashingamateka bijanye n'indege z'u Burundi zitakiguruka n'umutekano muke, ubusuma n'ibiturire bibera ku bibuga vy'indege. Mu nyishu yatanze umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yagize ati: iyi ndege MH60 nibyo indege twahawe biciye mu masezerano hamwe n'igihugu c'Ubushinwa, hanyuma imaze gushika ngaha biragaragara nk'uko twabivuze yuko hariho utunenge tumwe sur les aspects techniques, na cane cane vyerekeye amamaske, aho twasanze ku ntebe zitegekanywa kuri iyo ndege amamaske yo adakwiye, abamuzi yuko adashobora kwiyunguruza mu ndege, udashobora kugira seku mu gihe wowe uri muri altitude mu kirere cyane, ugasanga indege iragize ikibazo, yoca yibaza ati mbega none ayo mamaske adakwiye. Bamwe bandi bicaye ku ntebe zitagira amamaske twoca tubasakisha bakagira ko tugasoza wabonye. Urumva yuko ni aspect technique umuntu atonegirija kugira ngo iyo ndege ishobore kuguruka. Ikindi naco nuko hariho n'ayandi maspe iyo ndege bamaze kugira isuzuma, babonye ko byoba ngombwa ko ubwo tunenge twabanza gutosorwa kugira ngo ishobore kuguruka. Ivyo rero kugira bitosorwe turamaze kubimenyesha abaduhaye iyo ngabire kugira ngo turabe ingene iyo ndege ishobora gufata inzira ari gusubizwa aho yakoreye, bakabanza bagakosora utwo tunenge canke bakaza kuyikorera ngaha kugira ngo ishobore gukora hisunzwe amategeko. Nivyo hariho indege iri mu gihugu ca Espagne, Madrid, ajya amafaranga rero ashigwa buri mwaka ku ntegekanyo z'amafaranga leta ikoresha ku mwaka, n'amafaranga yo kuriha parking aho iyo ndege ihagaze, hakabaho kandi no kuriha entretien na maintenance kugira ngo iyo ndege ntigire ikibazo mu mwanya iri muri parking. Ariko ico nobaremesha nuko hari umugwi mu mwaka uheze wagiyeyo kugira ngo urabe ibikenewe kugira ngo iyo ndege ishobore gukosorwa no gukorwa gutyo izoshobore gusubizwa igihugu c'u Burundi, kugaruka hano mu gihugu cacu c'u Burundi imeze neza kandi ishobora kuguruka. Umushikiranganji mu vyajejwe harimo gutwara abantu n'ibintu Marie Chantal Nijimbere arahumuriza abarundi ko ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye hari ubuhinga bwa none bwo gukurikirana amakosa yose ashobora kuhakorerwa, kandi umukozi wese yagiriwe n'icaha agahanwa bikomeye. Ikibuga c'indege cacu citiriwe Melchior Ndadaye by'ukuri reglement d'ordre intérieur irahari, abakozi bose bisunga n'amategeko arahari, ariko nta nkunga buri sati bidahizwe. Turazi ko hari utugeso abantu bamwe bashobora kuba bakora ndetse n'udutekeranya, ariko iyo bishitse turasika kenshi harakorwa amatohoza, tukongera tukanakoresha n'ubuhinga bwa none kuko haba hari amakamera de surveillance kugira ngo turabe ko koko iyo kosa riba ryarakozwe mu gihe umukiriya aje kwitwara muri autorité de l'aviation civile canke yitwaye muri kompanyi y'indege. Muri ico gihe rero abakozi baraheza bagahanwa, hari ibihano bitandukanye, hari naho bishika abakozi bakirukanwa. Ni kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 968 aho Burundi bwinjiye mu muryango w'ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe mpuzamakungu gishinze gukinga no kugwanya amabi akorerwa mu ndege no ku bibuga vy'indege.